Amahoro y'Imana bane namwe nshuti namwe bakunzi ba Shali TV mudukurikiranira hagufi. Ni Elma Love mwarimu umutadebukirwa je ndameze neza ndashima Imana nizere ko namwe aho muri mpunda marembe. Umunsi wose waheze hirya no hino kumbuga ngurukana bumenyi haci ifoto imwe yonyene ndetse iri kwa amajambo menshi atandukanye, ariko imbere ko ndayishika ko cyane reka mbanze ndagukeze ukunda kunkurikirana ukurikirana ibikorwa bya Shali TV wowe bisanzaza ngo bishike kure ndetse ugatanga interano zawe muri commentaire kugira ngo tumenye aho tugukosora tumenye n'ingene twokwitera intege mu bikorwa byacu. Ifoto murayibona nk'ukiri kiragenda kuri title y'ifoto handitse Afro East Carnival, ni gikorwa kigiye kubera muri Tanzania cyateguwe na Harmonize kuva mu gihugu cya Tanzania nyene, ariko kandi kikaba gihurikiyemo abaririmbyi benshi cyane bava mu mihingo itandukanye mu bihugu bitandukanye East Africa nka yose, Nigeria, South n'ahandi henshi hatandukanye. Mu gihugu cyacu cy'u Burundi nko mwayibonye neza ndetse hirya no hino bakabivuga twaserukiwe n'abaririmbyi babiri ndetse basanzwe bazwi neza ko ari bo babanganwa, wumvise uyu wumva neza yuko umukonkira wiwe ari naka. Nabo sabandi ni Bizimana Bobakari Karum Sadbi ndetse na Mugani Desire cyangwa Big Farious. Inyuma yuko uvugwa neza yuko batumiwe muri ico giteramo, amakuru ariko aradushikira yoyo ni menshi atandukanye, ariko kandi hari yindi nkuru isa n'itameze neza hirya no hino kumbuga ngurukana bumenyi iri kirahaca. Bivugwa neza yuko Big Farious ico giteramo ashobora kutacitaba. Big Farious ntashobora kutacitaba, ariko Sadbi wewe akavuga neza yuko azogenda. Reka imbere ko nshika ku mpamvu izotuma Big Farious atitaba ico giteramo mbanze ndagusomere neza uko Bizimana Bobakari Karum Sadbi yanditse ku rubuga ngurukana bumenyi bwiwe rwa Facebook ndetse na Instagram nyuma y'ukubona yuko cover yasohotse. Yanditse avuga ati wa muti na Tanzania uzohashika, idawa naho kuyihungira twitwaje na bwa burobe basha. Biboneka neza yuko Big Fizzo akomeze gusotogwa cyane na Sadbi. Iyo Sadbi agomba gusohora akantu akomeje kurondera utuntu two kuvugisha abantu kugira ngo habe vibe mu gisagara, habe vibe muri plus 257. Bamwe akavuga ati nugwanko, abandi bavuga ati ni game, ariko nta mutima muburimwo, nta nzigirimwo. Bimaze kugenda uko benshi bavuze amajambo menshi atandukanye, bavuga ati ariko aramusotora, ariko ashaka gushika kure. Ariko kurundi rubuga kuri page ya Facebook yitwa Sadbi Daily tutarisiri asampurusa yuko bari Sadbi bayikoresha canke bari umufana yikoresha, haciye amajambo avuga ati oya mumubwire ntatinye azoze kuko hariya tuzoba duserukiye igihugu, azoze turirimbane wezere nka wa munsi kuri ETS. Idawa nayo nta kibazo cyayo kuko ari vyiza kuririmbira abantu 200,000 kuruta kuririmbira 50. Biboneka neza yuko ari ubutumwa bwerekeza kwa Big Farious, mu gihe tuzi neza yuko impamvu iri kiraboneka yuko Big Farious adashobora gushika muri ico kibanza ari uko afise giteramo ipari mu Bufaransa iyo tariki nyene, itariki 5 kwa gatatu afise show ipari mu Bufaransa. Rero bikabiboneka neza yuko ashobora kutazohashika, ndetse biko baravugisha benshi ati ni gute yagiye kuri ico kuri iyo cover, mu gihe tuzi neza yuko afise iyindi show muri zo zibiri azokwitabiye arekiye. Ariko tukabarenza ko priority nini cyane iyo biri pari ari ashobora kwitaba cyane kuko ari guest special, niwe mushitsi witeka hari pari mu Bufaransa. Mbona neza no kwinjira hazo bari amayero 200. Si cyoroshe rero muri plus 257 amajamba akomeje kuba menshi, bariko barimvira atese bizosha bigenda gute, Sadbi azoseruka wenyene canke bizoba bameze gute. Ariko ico giteramo naco Tanzania cyo gitera amajamba atandukanye hirya no hino, mu gihe tubona neza yuko hariho ibindi uko bigenda bitandukanye biriko biraca kumbuga nguruka mu bumenyi bwa Instagram. Aho biboneka neza ko na Juma Jux na Darasa basa n'abanse kwitabira kino gitaramo kumvone zuko bashizwe kuri afishe batavuzwe. Nka Jux yashize ku rubuga nguruka mu rwa Instagram yewe yandika avuga ati tafadhali hakikisha kuna makubaliano kati ya uongozi wangu na timu yako kabla ya kuniweka kwenye mabango ya matangazo kama haya. Tunapenda kushirikiana kama wasanii, ila taratibu za kiuongozi zifuatwe. Aho bisikura neza yuko yakaramubwiye ati
tugerageze gukoresha ubumenyi kugira ngo ratiba sinzi ngeno kivuga mu Giswahili murambabarira kuko nituri abaswahili turabarundi ariko kandi kuyobora ikintu bikurikizwe bivanye n'ingene umuntu apanga gahunda ziwe ndetse n'ingene gahunda za company zipanzwe ntibashobora kumushira kuri cover batamuteguje cyangwa batavuganye na company ngo bayage bahurize kuri bintu bitandukanye ariko sinuwo gusa na Darasa nawe nyene yashoboye nawe nyene gupostinga aravuga ati kama artist ninaamini kwenye support lakini vitu kama hivi lazima tuwe na mawasiliano before kufanya action kama hizi kuna ratiba zetu za kazi unaziweka abona ni bamwe mu bantu bakomeje kwerekana neza yuko kiriho kirakogwa na Harmonize kitariko kiremegwa cyane ndetse na bamwe biboneka neza ko hariho benshi bashizwe ko batabariwe ese na Big Farizo bashize ko atabariwe kugira ngo amenyeshe neza ko atazoba hari canke bimeze gute ndakwibutse neza yuko kuri lista y'abantu bazoba bitavye igiteramo ari lista y'abantu benshi cyane bava mu mihingo itandukanye East Africa nka yose zoba yitavye ndetse n'abasauziye n'aba Nigeria n'abandi benshi batandukanye kuri titre hari Harmonize kuva mu gihugu ca Tanzania nyene hakakurikira Eddy Kenzo Darasa aheje kuvuga neza yuko atashizwe kuri cover yabimenyeshejwe ndetse hakaba hari na Skazi Awilo Longomba kuva mu gihugu ca Kongo mu muzi neza mzee wa vitu hariho na Roberto hariho kandi na Mario hakaba na Sadbi kuva mu gihugu cyacu cy'u Burundi hakaba kandi na Ibra kuva muri Konde Gang Music Worldwide hakaba hari kandi na John Frog hakaba hari na Big Fizzo nawe nyene amaze kuboneka neza ko birashobora gushika ntahitabe no kuvuga ko azokwitaba igiteramo kimwe asiba ikindi hariho kandi na Otile Brown kuva muri Kenya hariho kandi na Fik Famaika hariho na Jukes nawe nyene yamenyeshe ko atabimenyeshejwe imbere yo kwamushira ko hariho kandi na Breeze Melody hariho Angela kuva muri Konde Gang hariho kandi na nani huyu hariho witwa Yared Negu hariho Ben Paul hariho Mabantu hariho Kili kuva nyene muri Konde Gang hariho kandi na Sarafina hariho kandi na Chidi hariho na Stamina hariho Kusa hariho MC Bala hariho 80 hariho Sholo Mwamba hariho Kinata MC hakaba na Barnaba hakaba na Dura Makabila Money Central Zone hakaba na Baddest hakaba na Maarifa hakaba na Lodi Music hakaba kandi na mzee wa Bwax hakaba na Ambalulu na Diana Nyange abo nibo bazokwitaba igiteramo cha Harmonize bari kuri afishe ko kwanye tuzi neza yuko bose baba barimenyesheje canke hari abatabimenyesheje bataragaragara nkuko turiko turagaragaza abandi inshuti mukunzi ukurikirana Shali TV inshuti mukunzi ukurikiranira hafi muziki ndundi ndetse muziki wa +257 reka ndakumenyeshe neza yuko iri ni iteka ridasanzwe kwanza niterambere ni intambwe nini cyane ku muziki ndundi kubona dutera tudatewe iyo mvuze gutera tudatewe nukuvuga neza yuko baturondere tutipendekeje ahubwo nuko ariko babonye ibikorwa byiza biko birakorerwa muri +257 ariko reka ndakubaze iki kintu cyumva gute cha Big Farious ese ubona neza yuko ahazo kwitaba ku rutandi ni he ese amajambo Sadbi ariko aragenda yandika ku mbuga ngurukana bumenye yoyo muyakira gute ati ingo turirimbane wezere kuko tuzoba tugiye gusarukira igihugu ariko kandi nzoba nitwaje na bwa burobe n'amajambo y'akasotoro reka ndagushimire wa nkurikire kuva kuna usha kuherezo ariko kandi ndagona gusabe neza yuko woja muri comment ugatanga ivyiyumviro vyawe ndetse ukagira nico ushikirije ntiwibagire gushira idarapo ry'ibendera ry'igihugu muri commentaire kugira ngo twerekane neza yuko dushikiye uburundi dushikiye igihugu cyacu ndetse n'abaririmbyi bacu habagiye kuduserukira vuba cyane itariki 5 z'ukwa gatatu muri Tanzania murakoze cyane